naragiye mu Burundi nahasanze n'abagenzi barandengereza izuba nabwo bwari ko burira kumuyange wanzorirenza nzorirengereza umugenzi kumuyange wanzorirenza. Ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni Indundi TV. Uno musi twashimye kwishikira ku kibanza Club Intatana zisanzwe zikorera imyimenyerezo. Turi kumwe n'usanzwe arongoye Club Intatana. Turabona yuko mu mwambaro wiwe aberewe ameze neza. Reka abanze atwidondore. Jewe nitwa Ryoherwa nkaba ndongoye Club Intatana. Ariko hambavu yaho nkaba no kwitwa mu Kirundi simurene ndiko ndagerageza kurondera kwiga ingene ibyo dukora mu karanga tutobigumiza gusa mu byo kwinezereza canke mu byo kwerekana umuco w'igihugu, ariko byo nadufasha mu byerekeye ubutunzi bw'igihugu ndetse no mu butunzi bwatwebwe tubikora, kuko kuva kera abantu babikora umengo bariko barinezereza, ariko ndiko turagerageza turabe ingene ndiko ndandika n'igitabo ca master, ndiko ndacandika kuri ivyo nyene ngerageza kwerekana ingene akaranga ku Burundi koteza imbere abagakora mu by'amafaranga kagateza imbere n'igihugu nkuko mu bindi bihugu tubibona biri. Hari icyo bisana kuba uri urayagira umuntu by'akaranga bikajyana n'ingene wambaye? Ego uku kuntu nambaye siko nazindutse nambaye ngenda mu ibarabara, kuko urabona iyi nyambaro si yo gutemberana mu ibarabara, hageze ko tuyagaranga ni yakaranga nyene. Tuba dushaka kwerekana uko kera bambara, ukuntu uko kera ntibambara amajinsi kurya tubibona uku. Rero mu gihe tuje gusigura iby'akaranga ni ngombwa yuko babanza kutubona ku isanamu bakabona ikituzanye, bagaca bumva yuko boryoherwa no gukurikirana ibyo tugira tuvuge, kuko baba bamaze kubona yuko tugira tubayagire ku bintu bya kera. Iruhande rwanje hari ubundi nashoboye kubabwira yuko asanzwe ajejwe indero mu mugwi Intatana, mbwa arafise byinshi yashobora kutwidondorako. Ku mazina ya karangamuntu ni Ndayizeye Christine, ariko benshi baranzi ku izina rya Mere Generale, benshi baranzi kuri Mama Africa. Nuko ayo mazina yose rero ntiyizanye. Bakubwiye ngo Mama Keni nuko hariho umwana navyaye yitwa Keni. Bakubwiye Mere Generale nuko navyaye abana benshi byo twabanyemwo mu bikorwa bitandukanye. Bakubwiye ngo Mama Africa nuko bazi yuko nkunda ibintu byose bijanye no guteza imbere Afrika, ariko kandi no gukunda igihugu canje. Cyo gituma ubona nambaye igitako cy'u Burundi mwizosi ku maboko ndatatse. Kandi ndataka n'abandi abafise imanza zitandukanye ndabataka. Ico kiganiro ngira tuzokigaruka. Hama mu Ntatana ni umugwi umaze imyaka 12, ariko imbere yaho twatanguriye mu mugwi w'Abagumyabanga, aho twari kumwe n'urundi rwaruka bari basanzwe baje bava mu bice bitandukanye by'igihugu, tugahurira ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura, hama tugasanga ibyo twakunda turabisangiye, turatangura umugwi w'Abagumyabanga. Nanje ndimo bawutanguje, turamarana imyaka 10, kuko wagiye kwandikwa mu mategeko y'igihugu mu bihumbi 2000, ariko twatanguye mu 1999. Hanyuma turabana turakora ibintu byinshi bitandukanye, ariko iyo abantu bariko barakura cyane ngo hari abantu ha mu runtu cyane ntazibana zidakomanya amahembe, haragera aho usanga umuntu uyu n'uyu canke kanaka mutariko murakumvikanako, muga kandi byari mu migenzo yacu yuko ubukuze akuza abandi.
harabaye igihe rero dusanga ko kantu kizanye turaheza dusanga turatanguye ubundi mugwi witwa Intatana zitifuza gutandukana kuko urumva ko twari tugumanye mu Bagumyabanga hanyuma twumva aho tugiye naho ntitwosubira gutandukana ubwo rero niyo umugwi w'Intatana watanguye muri iyo myaka y'ibihumbi 2009 kuva muri uwo mwaka wari ujejwe imbere muri uwo mugwi Intatana ni ukuvuga ngo bumvise iyo twatanguriye ni je nari mfise imyaka myinshi kubarusha kuko mu gihe cy'iyo imbere 1998 jewe nari nubatse abo rero twagiye turarera nibo twagumanye turaduga gushika n'ubu tubandanya turera yego uvuze yuko habaye kumva yuko bitegerezwa birasabwa yuko bamwe bategereza kubandanya ubu wa mugwi baje bavamwo tuzi neza ko ari Abagumyabanga umubano wabo umeze gute umubano ni mwiza cyane kubera umuvyeyi mwabanye imyaka 10 niwo hava wibaza yuko hoba hari ico hava kibandanya ari kunigana oya nurukundo turasangira imanza turasangira ibiteramo turasangira byose kuko urumva hari hamaze kubamwo ubucuti bukomeye hari hamaze kubamwo abakwe n'abakazana muratangiye gukora ndetse murarose n'ushobora kurongora uwo mugwi aho mugejeje ubu Club Intatana mugezehe cyane cyane mu bikorwa byanyu urakoze cyane twihweje aho ihangiro twari twihaye mu gutangura n'iryo tugeze kuno munsi nukuri impinga sinovuga ngo ntikiri ndende impinga iracyari ndende kuko n'umugwi wavutse mugabo utazohera rero kuvuga ngo ibyo twihaye twabihejeje no kuvuga ko twaba tuvuze yuko umugwi hageze ko tuhagarika ariko umugwi waravutse turavuga ko utazopfa uhagaze no kuvuga twari twihaye ihangiro ry'imyaka myinshi cyane gose ku buryo tutovuga ngo twahejeje ibyo twihaye ibyo tumaze kurangura ni byinshi kuva tukivuka twaraserukiye igihugu inshuro nyinshi cyane muri Chine nko muri festival zibiza muri Chine twaragiye mu Faransa muri 2014 kwandikisha ingoma muri Patrimoine Mondial de l'UNESCO twaragiye mu bihugu bitandukanye za muri Kenya, Rwanda, Côte d'Ivoire, Ethiopie n'ahandi aha mu Burundi hoho ivyo tumaze kurangura ni byinshi haba mu mamanza twamamwo canke mu biteramo twamatiro turatemesha mugabo igihambaye kinini ari nayo hangiro yacu nyamukuru ni ndero duha abana mu biciye muri ubwo bumenyi bw'akaranga ku Burundi dufatiye aho kuri ivyo bihugu mumaze kugenderamo ndetse mukereka yuko abandi ko natwe dufise ivyo dushobora kwerekana abanyamahanga baba baserutse muri izo manza mubona bakira gute imico yacu ndetse nk'uko biri ku isi yose baravuga yuko abantu ba mbere baba bakunda iby'akaranga k'igihugu kanaka mu gihugu iwabo baba ari bakeya 20% kuruta abandi 80% baba ari abanyamahanga rero ibyacu birakundwa cyane n'abanyamahanga ufatiye cyane cyane nko ku bintu by'ingoma ushikaho ingoma ziteba zikaja mu mitunga rusange y'isi nuko bari babonye yuko ingoma zihurumbirwa n'abantu benshi cyane iyo tugiye mu makungu mu festival ahenshi twamatuza dutanye ikibanza cyane bigaragara rero yuko abanyamahanga bakunda ibyacu cyane ngo muraharanira cyane indero ku bintu mushobora kwigisha nk'abana iyo baje mu Intatana ikintu bagenda basohokanye ni giki urabona umwana murashobora gutangura akiri mu myaka mito cyane nk'ubuye hari nk'abo tumaranye imyaka itari munsi ya 25-30 rero iyo umwana amaze kugukundira agakunda ibyo ukunda ni ukuvuga ngo akwirabamo ikirore ingene atoguhemukira iyo umuntu rero abonye ko adashobora kuguhemukira mu kintu na kimwe ni ukuvuga ngo ababwirwa kumva
kandi rujya rukundo rw'uko ategerezwa kugumana hamwe n'abandi muri ico gikorwa rutuma yitwararika n'ibindi kugira ntihagire ikimutesha kuba hamwe n'ababandi basangiye igikorwa. Rero ni ukuvuga ngo mu mibano ya misi yose turigisha ko abantu bokundana amahoro, kugira amahoro mubo muri kumwe, kugira amahoro mubo mubana naho uvuye ngaha aho tusanzwe turi kumwe. Ya ndero yo kumenya ati iki gikorwa ugikore neza kugira ngo ntihagire kiza kugutesha kuba hamwe natwe. Nuko rero kwa kubana neza, kwa kumenya gukora ukabangikanya, nivyo rero bica bigira umuntu bikamutuma agumana mwitwarariko wa byose, yitwararika kuri we, kuba bari kumwe no kubo basangiye ibikorwa. Biga muri Club Intatana haragera igihe bakubwira ati harageze yuko ushobora kubisa abandi wakuze ureke abandi bana canke wowe nyene wibwira imyaka yawe. Akaranga ku Burundi kuva kera na rindi nta ugira imyaka muri byo. Kumbure ego baravuga ati imyaka ntinyegezwa, imyaka irakumara itavugishije inama, mugishoboye gusimba. Iyo hari igikorwa runaka urashobora kuvuga uti uyu muco w'iki kintu ushoboye banaka, uyu muco nico gituma natwe tuguma hafi nk'abantu bakuze, nk'abavyeyi. Jewe nk'ubabona byaye bamaze kuba nabo baransubiriye. Abo nabyaye mu nda turetse abo nareze muri rusange, abo nabyaye mu nda bamaze kunsubirira. Ni ukuvuga ngo haba hageze riho yuko ijisho riguma. Rero nta ukura ngo aheze, ugumiza ku ijisho. Ni ukuvuga ngo hariho ababa bararerewe mu Ntatana bakaja kubaka, ntibaheba baragaruka. Ubushoboye ubumva gatsi kagikunda umugongo kishobora arabandanya agakora, ariko n'utari karakora guma hafi y'abandi, akaguma asunika, akaguma yegeranya, akaguma avuga ati aha ayo mugize kutariko twebwe twahora tugira uku. Ni ukuvuga ngo n'umugwi nishira hamwe ryavutse kandi ritazohera, kuko bariko baravuka bava kuri abo nyene bagaruka hahandi. Ubuze yuko hari imice myinshi, hari abatamba, hari n'ibisaba yuko baririmba, nivyo rero nabo muba muri mu bantu bashobora kuririmba ndabaravye. Bashobora kudukorera mugabo gatoyi hama tuce tubandanya n'ikiganiro cacu. Hariho nk'imbyino nyinshi zo mu gahugu k'abarundi za kera zizwi. Hanyuma rero umuntu araheza, hari izo bagenda barakora mvabwenge, arizo zituma natwe twinjira no mu bikorwa bimwe bikorwa bijyanye no kubikisha ibikorwa mvabwenge bikaja mu rutonde rw'ubundi buhinga bw'abandi bakoresheje ubwenge bakandika ibintu bizobikwa. Hariho izo mbyino rero ziriho mu Ntatana, amarubumu tumaze kubika, ubwo hariho n'izo twagiye turasangaho mu Burundi zadukujije. Izo rero ndazi yuko ibyo muri Intatana bibasaba uburyo burebure kugira ngo ushobore no kuzikora. Nyinshi turazibona mu festival muba mwaserutsemwo, nigere yuko bitwara uburyo bwinshi. Mbe ubwo buryo Intatana ziraheza zikaburonka gute? Aho dukura uburyo bwo gukora ibyo byose muvuze, nta handi hantu atari muri twebwe nyene mu bamambre tuba dufise. Turagira intererano kugira ngo dushobore gutegura ikintu kanaka canke tuje muri studio. Ahandi dukura ubwo buryo ni muri za manza twamamo, abo tugiye gutambira baraheza bakagira, tukaba hari ico twavuganye baza kuduha. Aho rero niho twebwe dukura ubwo buryo bwo gukora ibintu byose. Nta muntu n'umwe canke ishirahamwe rindi kanaka bidufashe mu mugongo kuva tukibaho. Twebwe turi byose ni twebwe tuzikorera, kandi muranashima ko bibandanya. Yego turashima, ariko kandi nitwogaya mu gihe tworonka nk'abadufata mu mugongo.
nuko nizere yuko tugira ko kuko no mu manza tuba tubona ngo bararemesha abantu no ngaho muri kiganiro baturyohere gatoyi na cyane cyane ku ndirimbo tubanze turirimbe amaki bagarire tubandaje naragiye mu Burundi nahasanze n'abagenzi barandengereza izuba nabwo bwari ko burira ku muyange wa nzorirengereza umugenzi ku muyange wa nzorirenza naragiye mu kibumbu nari nigwarije ikibondo ndahabona n'umugenzi arandenze imisozi 5 nabwo bwari ko burira umuyange wa nzorirengereza umugenzi ku muyange wa nzorirenza naragiye i Bujumbura ndahasanga Intatana zirankundisha karanga zirarera n'ibibondo nabwo bwari ko burira ku muyange wa nzorirengereza umugenzi ku muyange wa nzorirenza. nuko mwakumvise ako karirimbo ngo ari n'izindi mukunda kuririmbo kumva muko muvuga inyambo nivyo biba bisigura zijya inyambo baba bariko baravuga bari zazi nyene dusanzwe tuzi canke hari ibindi baba bashizemo kugira bisobanure neza umukobwa. Inyambo ni ukuvuga inka nziza cyane. Inyambo ni ukuvuga inka mu Burundi ni igitungwa camye kibana n'abantu, hanyuma ni igitungwa camye gifise iteka mu Burundi. Carasaba abageni, inka yarasaba umugeni kuko uguhaye inka yaraguha n'umugeni. Inka rero iva ko byinshi, iva ko iboneka ko amata, ikaboneka ko inyama, naho nyene urumva mu butunzi inka ntarya inka yabazwe ariwe yayitunze. Kuko ni igitungwa cubashwe cyane, kigatanga amase y'inka, agatabira imirima ikamera neza. Ni ukuvuga rero iyo bavuze inyambo bumva ari zirya nyambo nyene bwanka, kandi ni igitungwa camye kivugwa cyane. Hanyuma carazana n'ubumwe n'amahoro, kuko uguhaye inka waramwivuga, yaraba inshuti ikomeye. Ikindi rero inka ica isubira ikazana ikindi gicapo cyuko inka isa n'umuntu mwigeme. Imfizi imfizi ikagira igicapo c'umugabo w'ijunja n'ijambo. Ariko kandi inyana ivyara igaca isubira mu kibanza gitsina gore. Kuko ibihimba byose nk'ifise ubisanga no ku muntu. Hanyuma rero ico gituma inka zivyinwa cyane, zivugwa cyane mu mvugo y'abarundi. Inka n'ukuri icari gitungwa kivugwa cyane. Nuko rero nico gituma kera mu gusaba abageni bavuga ati naje gusaba inka atari bihembe, inka muntu. Ariko urumva ko kandi ngo nakuzaniye za nyambo kunda zifise ibara bisa n'iziwawe. Nuko rero nico gituma bumva ko inka zivugwa cyane, zivyinwa, bazivuga niko vyamenambere. Ni mu mugwi Intatana wumvise yuko uje gutamba ushobora no kuhamenyera byinshi, kuko urumva yuko n'ingene yabisiguye mushobora kubimenya mubwo muko muradukurikirana. Nizere yuko uko biri kose ibyo mumaze gukora benshi barabizi, mu mafestival mumaze kujamwo, ibyo mumaze kurangura byose ngaha mu gihugu wacu Intatana barabizi. Biga nibiki muri murategura muri kazoza? Ubu ibyo turategura muri kazoza atari anakakure. Muri uno mwanya nyene aho bukera turategura amaklipe tutangura gukina mu kwezi kwa kabiri. Hama turategura kandi n'ibiteramo
ko ivyo nivyo biri mu bintu vya hafi two turategura. nayo abavyeyi bakicibaza ati ni gute dushobora kuja muri rya mugwi tujaneyo abana b'iwacu n'akaya kamwe mu batera ingene mu bagenekereza ingene abana babo nabo boheza bakaza muri uyu mugwi. Mu buzima bwa misi yose Intatana zirigisha. Kwigisha ni ukuvuga ngo uwo ari we wese naho yoba avuye ku isi ya hehe ashitse mu Ntatana mu minota itarenga 30 aba amaze kumenya intambo imwe. Rero no mu byanditswe twemeje akarangamutima k'Intatana ni ukwigisha urwaruka. Rero abavyeyi mu gice cyo hajya mu kiruhuko gikuru niho dukunda kwakira abana batoya. Abo bana batoyi rero ubu muri iki kiruhuko kiza tuzobakirira ngaha kuri iri shure ryitwa Umuregwa School. Ni ukuvuga ngo umuntu wese yumva yifuza yuko umwana wiwe yoza kwiga intambo, imbyino, ubumenyi bujanye n'akaranga ka kera yotumbera muri Club Intatana guhera ikiruhuko gitanguye. Tuzoheza tubamenyeshe ingene byo bandanya bikurikirana kuko ngo nta mukono naho atabara dufata mu mugongo mugabo natwe abigora kugira ngo dufashanye bakeneye akabafasha gushika iyo baja kuva iyo bava bashika ngaha bakamira n'amate. Tuzoheza tubibamenyesha ingene bizogenda mugabo nta muntu n'umwe w'umurundi tutifuza yuko yomenya akaranga ku Burundi kuko hari n'amatohoza duherukamo y'ibijanye n'ubushikiranganje bw'imico kama ifatanije na UNESCO. Twasanze Uburundi butunze cane ibintu byinshi natwebwe tutari bwamenye, ariko ko twagiriwe ibakwe tukaja muri uwo mugwi wagiye mu matohoza nukuri twasanze Uburundi ari ubwo kurata bufise ibyo bwo kwerekana, bufise icyo bwo kwigisha urwaruka. Abana bo ngaha mu gisagara nukuri hariho ibyo bataramenya, nico gituma ubuye tugiye gushiramwo izindi nguvu, ubundi buhinga bwo kugira ngo twigishe ibindi ivyo twahorana bimwe tubanze tubyicarike twigishe ibindi abandi batari bwamenye. Hariho byinshi rero nukuri mwebwe mwashoboye kugira ngo bushike kure muhezagirwe cyane. Nizere yuko byose bashe kubitubwira, twizere yuko uzo washitse yishikiye mu Ntatana niyo azohamenyera byinshi. Ikintu cyose ubu mwiteze kudukorera mwatubwiye yuko ari ibintu ko murategura cyane cyane kubyerekeye ama concert cyane izo album muzoshobora gusohora. Ibyo byose umuntu abikeneye abikura hehe? N'umuntu iyo bashaka kubashigikira iyo bakura hehe n'Intatana? Ibikorwa byacu turafise imbuga ngurukanabumenyi tucishako kuri Facebook turayifise, turafise YouTube turafise, ariko n'ahandi tubigurishiriza aho umuntu ashobora kuja kugura CD canke flash ibikorwa by'iwacu aho bita muri journal wacu. Aho hantu n'abari hanze ndetse baca kuri ico kimenyesha makuru journal wacu kugira ngo baronke ibyo dukora, canke bakadusanga aho dusanzwe dukorera imyimenyerezo muri École Française aho dusanzwe dutegurira ibyo bintu. Nidire yuko mwamaze kumva ndetse munagiriye ko umubikora kuko mushigikire impano z'iwacu ngo nitwavuga iwacu tuzosanga n'abandi bose tubahamagarira kubikunda. Uretse yuko ibyo bihugu byose mwashoboye kugendamo watudondaguriye, hari icyo mwiteze kujyamo uyu mwaka w'2020? Oya, hajya bavuga ngo akaje n'ikazi rumwe. Iki kiza cya corona natwebwe n'icyadusize inyuma. Ingendo twara dufata tugiye mu biteramo nazo zarahagaze gushika no munsi. Rero novuga ngo ejo mutuzoja hanaka nabandiko ndavuze. Ndabashimire ku mwanya wanyu, nizere ko twashoboye gukorana neza. N'ikindi gihe nitwasubira kubarondera muzogira ico mutubwira cyane cyane kugwaruka ruko rurarukubu rutazi byinshi mu mico yacu.
reka twebwe tubashimire kuko muri bake biyumvira yuko akaranga k'Uburundi mushobora kuhagira ikiganiro nuko muba mwamaze kubona yuko gafise ahantu gashobora gutwara igihugu. Reka nawe tugushimire. Murakoze cyane, ndanje ndashimye nk'umuvyeyi murezi. Ibyo twabikoze imyaka myinshi, ariko si bose bari bwabone ko bifise agaciro. Kwambara, gutamba, kujisha, nta n'umwe yari bwabone ko bifise agaciro kandi yuko vyerekana ishusho y'Uburundi. Ubu rero turahiriwe cyane kandi turashimye, kandi nejo ngira tuzokora n'ibindi biganiro byinshi bijanye n'ingene abarundi babaho muri bijya bice byose, ingene umuntu abaho. Abarundi bari babifise kwivuza, kwambara, kuryama, gufungura, ibyo byose byari by'abarundi bari babizi, babifisemo ubwenge n'ubumenyi bukwiye. Ibyo rero nibyo twifuza ko abana bariko bararuka bomenya ati iki cyagenda gute, ibi byagenda gute. Murakoze cyane. Nuko ni mico n'akaranga kandi utegeye bajya nyene baba babizi mushaka kubimenya. Ibyo rero nibyo tugusaba nawe uriko uradukurikirana ugira umwete ubikurikirane kugira ubimenye neza. Jereka ndagushimire nongira ndakwifuriza amahoro, ndagusabira no gukunda imico n'akaranga.